kuva ku igenekerezo rya 31/0 muri uyu mwaka uyu mugwi CVR wari kurarangurira ibi bikorwa byo kurondera ukuri ku vyabaye ngaha mu ntara ya Bubanza mu 1972. Kumbure abatari bake murashobora kwibaza muti mbega none ko tuzi yuko umugwi CVR wamaze kwita izina ivyabaye mu 1972 bije gute kugira ngo usubire kubikorerako? Ni vy'ukuri kwigenekerezo rya 20 Kigarama muri uyu mwaka twaraye turangije 2021 mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe imbere y'Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka niho umugwi CVR ufatiye ku byo wari umaze gutohoza umaze kubona yuko ufise ivyemezo bihagije wemeje yuko mu 1972 hamwe n'1973 habaye ihonyabwoko ry'abahutu. Uwo mugwi nyene wongera uremeza yuko abahutu bakorewe ibyaha ndengakamere. Kuri uyo munsi nyene niho umugwi CVR wemeza yuko abatutsi bo mu manuko bw'igihugu cyane cyane abegereye inkengera z'ikiyaga Tanganyika bakorewe ibyaha ndengakamere, cyo kimwe n'abari mu bwoko bw'abatwa abo twashoboye kuganira bo mu ntara ya Muramvya n'intara ya Mwaro. Kuba rero iki gihe umugwi CVR wasubiriye kugira amatohoza ku byabaye muri ico gihe si kugira ngo wivuguruze ku byo washitseko, ariko nukubera izimvo nyamukuru zikurikira. Ubwa mbere nuko ibi byabaye mu 1972 byabaye mu gihugu cyose. Umugwi CVR warerekanye abakoze ihonyabwoko ku rwego rw'igihugu. Utegerezwa rero kumenya n'abakoze igihonyabwoko mu ntara zose. Izi ntara yo turimwo ntitwari bwazishikemwo. Ubwa kabiri nuko amategeko ngenderwako umugwi CVR usanzwe ukorerako avuga yuko uyu mugwi utegerezwa guterera mu kwandika kahise k'igihugu gahuriyeko na benshi. Rero ako kahise niko kwandika kwa neza mu gihe umugwi CVR utakoreye mu ntara zose ngo wibonere ibyabaye. Ayo mategeko nyene dukorerako aradusaba yuko mu gihe cyose bishoboka dushira ahabona ibisigarira by'abatawe mu binogo rusangi, kuko aho batawe si mu kibanza c'iteka. Nico gituma dutegerezwa kubakuramwo. Biri kandi no mu ntumbero yo kumara ibizigizigi ababuza ababo, kuko ahenshi abatari bake baratwawe ababo ntibamenya irengero ryabo. Abatari bake bagiye mazima yongo, abandi nabo baramenya ati barishwe mugabo ntibigeze bamenya iyo batawe. Imvo igira kane idutuma dukorera muri izi ntara tari bwakoreremwo nuko twasanze ababuza ababo bama bashaka bipfuza yuko boganirizwa cyo kimwe n'abandi. Byabaye rero ngombwa yuko tubumviriza, hanyuma ibyo batuyagiye tukavyandika, maze bize bibera icyitegererezo abakomoka muri izo ntara nk'uko twabigize ahandi. Ukuri kurakeneye kumenyekana hose. Imvo ya gatanu nuko ugushira habona ukuri ku byabaye nk'uko twabibonye n'ahandi twari tumaze gukorera birabohora benshi. Ukuri kubwirwa bose, iyo kumenyekanye abato n'abakuze baragira icyo bahakuye, kandi umuntu wese akamenya yuko iyo yacumuye ku bandi ni byiza yuko yoshika ku ntambwe havuga aho yicuza icyo yakoze.
ibigumye bipfukerewe rero hariho n'abatinya kubisabira ikigongo. Imvo ya gatandatu twabonye nuko abarundi bamwe bamwe muri twebwe baracumiye kuri bene wabo, hanyuma biba nk'akamizwe n'ingoma, bica bituma haguma haba izinguzingu y'ubwicanyi byatanguye kuva mu mwaka w'1960 gushika uno musi. Ntibyigeze rihera kubera ivyakozwe byagumye bifukerewe, ntibyavugwa, gutyo n'ababikoze baguma bagira amayeri yose kugira ntibyigere bija habona. Bigaca bituma iyo hagize akantu gatonya k'imbarutso abantu baca baguma basimbiranirako.